Inshuti bagenzi mukunda gukurikirana ibiganiro bica kuri Amisho TV, twizere ko mumeze neza cyane aho muri hose mu mihinga itandukanye, haba hano mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu. Turaze ko mudukurikirana kandi munadukunda. Ijwi ni Rusi Presenter, nashimye kuja inyuma ya kamera, ariko ubundi tugiye inyuma ya kamera tuba dufise ibintu byinshi tuza kubazanira. Icyo navyo mu byo tugiye kubazanira bimeze gute, turaza kuraba ku ntambara iri hagati y'umuririmbyi yitwa Natasha, La Noma, La Bamba, La Amazi, La Vyose, La Boss. Amazina menshi afise, hariho amazina yiyise n'amazina yiswe n'abakunzi b'umuziki ndundi. Ubundi asanzwe yitwa Natasha Ngendabanka ku mazina yahawe n'abavyeyi. Ayasiga yose yagiye arayiyita nko muri ivyo muziki ndundi, canke nayo yagiye yitwa n'abakunzi bamukunda canke abasanzwe bamukurikirana. Hari uwasanzwe ari umumenyesha makuru muri radio Rema FM, ndetse yigeze gukora no muri radio yitwa Channel EFM, no witwa Nelly Nat. No mwigeme nawe amaze kuvugwamwo byinshi, yigeze kuja mu rukundo no muri rimbi yitwa Masterland umwanya utari muto, ariko bundi muri kino gihe n'umukobwa cyangwa mwigeme byari byamaze kuvugwa ko asanzwe agendana n'abazungu, ngo yarasanzwe afise abagenzi b'abazungu, ariko abandi bakamwagiriza yuko ari abantu bakundanye nawe mu by'urukundo. Aho ubona ko Nelly Nat yakunda kuvuga ivyerekeye abazungu gusa, bikaboneka ko nawe afise inyota yuko yoba umukunzi w'umuzungu canke yoba afise umukunzi w'umuzungu. Ubona aho intambara hari ya Natasha na Nelly Nat, nkuko nagomba ndakubwire byari bimeze gute. Nuko Nelly Nat yaramaze imisi ari mu bitaro, bikaboneka ko yari mu bitaro vyo muri zone Rohero, aho bakubwira yuko yari muri chambre y'icenda, akaba yasanzwe akurikirana no mu docteur cyangwa umuganga mukuru yitwa Ninteretse. Bikaboneka ko uwo Nelly Nat mu bitaro, kuba yarasanzwe ari mu bitaro, urazi ko abigeme bagwara ibintu byinshi bitandukanye mu nda, aho ndetse benshi baramwagiriza yuko ayoba yarakoroye inda ngo y'umuzungu Nelly Nat. Ariko amakuru akavuga yuko kandi kubwiwe ahakana ivyo byo gukoroye inda, akabaza ati mbega hari umuntu yokorora inda y'umuzungu? Icyo ni ikintu usanga n'umuntu akarabazwa, usanga ari n'ikibazo kugira ngo unavyicure, kuko iyo nkuru utabufitiye ubuhamya biranagoye ko uyemeza, kuko gushaka no mwanya nta ufise icemezo cyuko ivyo bintu byo bari ivyo byuko Nelly Nat yoba yakoroye inda, haba y'umuzungu, haba inda yari yo yose, haba y'umwirabure. Ariko bundi intambara ciza yaduka ni kubera iki? Ni Nelly Nat ari mu bitaro, bivuga yuko yigeze gusaba ubufasha kuri Natasha La Bamba kubera ko yarasanzwe ari n'umugenzi wiwe, ariko Natasha atakintu yishuye kuvyerekeye ubwo bufasha kuri Nelly Nat. Nelly Nat rero ivyo bintu byabonetse yuko byanamushavuje, aho ndetse yaciye asimbira kuri stati ya WhatsApp yiwe yandika kuvyerekeye Natasha, amera nk'urungika y'ubutumwa amwemeza yuko ata muntu abaho kubera Natasha. Ati nimba wibaza yuko amafaranga yawe ufise ari nayo yotuma umuntu abaho, ati suko vyibaza. Eka tugerageze turabe kuri stati yanditswe na Nelly Nat. Stati ya Nelly Nat yashizwe kuri telefone ya WhatsApp ya Nelly Nat hari ku itariki y'umunani igice isaha 6. No kuvuga twagerageje kuyisanga kuri stati ya Nelly Nat igice isaha 6, nako zari igice isaha 7 n'iminota 30. Hari ku munsi itariki y'umunani igihe cy'isaha 7 n'iminota 30. Iyo tariki 8 wari umunsi w'itariki 7 rya joro ry'itariki 7 buca itariki 8, kuvuga ko acagera igihe cy'isaha 7 aho ni mwijoro isaha 7 iyo ku munsi w'itariki 7, ariko haba hamaze kuba itariki 8 baza kuca bitahura. Ni kuvuga ko itariki 8 yari ku munsi wa kabiri, aho hari ku wa mbere rero igihe cy'isaha 7 n'inusu mwijoro, aho mu gitondo buca ari ku munsi wa kabiri ku itariki y'umunani. Aho Nelly Nat yagiye kuri stati yiwe yandika ati ntabwo twemerewe ngo ntabwo twaremwe canke twige kugira tube kugira ngo ntabwo twaremwe canke twige kugira tube abaja b'abantu, twaremwe kugira tugire ubuntu kandi twubahwe. Alors ne pense pas que avec ton argent tu peux m'acheter. Ngo ntiwibaze yuko amafaranga yawe ashobora kungura. Ni uno mukenyezi cyangwa uno mwigeme yitwa Nelly Nat yanditse ashira ko rero utuntu twakabaza point d'interrogation
arasubira aravuga ati lavage naritanze kenshi bigashika simfungure ndi muri activite zawe. Yashyize kwandika yuko yaritanze kenshi mu kazi ka Natasha, mu bintu bya Natasha, ariko byanashika ataronke ngo byanashika ntaronke n'umwanya wo gufungura. Ni kuvuga ko kuko birazwi ko no mwigeme yaboneka cyane mu bikorwa bya Natasha, haba amapati, ibintu byose Natasha yakunda gukora byo kuryoherwa ibiki, uno mwigeme yarakunda kubonekamwe. Ni no mwigeme yakunda gutegura byinshi kabisa muri mu bintu bya Natasha bitandukanye. Kujya tuvuga ngo ama birthday ugasanga hariho imisi mikuru y'aba mama, Natasha yateguye akantu no mwigeme nari nati yarakunda kubonekamwe, aho ndetse agacavuga ati lavage naritanze kenshi bigashika simfungure ndi kuri activite. Nubwo atashize ko zawe ariko ati ndi kuri activite, ariko igihe cibibazo sinigeze mbona ubucuti bwawe. Nukuvuga ko ubucuti bwa Natasha na Nelly Nati ngo bwaboneka mu gihe ciza, aho baja kuryoherwa. Nelly Nati ategura ibya Natasha ibiki, ariko hageze yuko Nelly Nati agira ikibazo, Natasha ntiyabonetse kugira ngo aze gufasha canke gukuvra uno muntu, aze kumufasha kugira ngo ave mu bibazo yarasanzwe arimwo. Aho ndetse iyo stati amajambo bandanya ati igihe cyo kugukenera ngo igihe cyo kugukenera mu bibazo byanje wishyuye negative answer. Ni kuvuga ko wishyuye inyishu itemera ibyo ndiko ndagusaba. Alors si la terre est à toi ngo ati alors si la terre est à toi, ngo nukuvuga ati nimba isi ari iwawe cyangwa iri iwawe, ngo acagira ati ngo nukuvuga ngo hamwe si bose baca kuri wewe kugira ngo babeho. T'es vide d'esprit alors on est quitte. Nukuvuga ko no mwigeme afise ishavu ridasanzwe kubona ko Natasha ukuntu yari amwiteze ku bintu byinshi bivanye n'ivyo bari bamaze gukorana. Yari yiteze yuko Natasha azomufasha mu bihe byose bazoba bari kumwe, ariko nanje nkavuga ati kuki udashobora kwibaza yuko nawe ari umuntu. Uwo ni Rosi Presenter mvuze ivyo niyumvira. Natasha nivyo no muririmbyi akomeye mu Burundi, bamwita ko umuririmbyi afise amafaranga menshi, afasha benshi wanashaka n'abadasanzwe bamufasha ibintu mu bikorwa bye by'umuziki, aranabafasha. Wagira tatuwaje Natasha akagwa amafaranga, wamuririmba mu ndirimbo akagwa amafaranga. Mbega Natasha yoba yaranse gufasha umuririmbyi twa Nelly Nati kabisa ari mu bitaro? Ico ni kibazo kica kiza. Umuntu wese adashobora gutahura ko Natasha yoba yaranse gufasha umuririmvyikazi nako Nelly Nati wahoze ari umumenyesha makuru muri Yema FM ndetse na Radio Channel E wasanzwe yikorera twiwe, kubera ko Natasha asanzwe gufasha benshi atani ikintu na kimwe bamufasha, uretse gusa ko usanga ari abafanzi biwe abasanzwe bakurikirana ibikorwa vyiwe muri rusange. Iyo nkuru rero reka tuyirangirize hano. Ikibazo gusa kiringa kuri twebwe na Natasha nawe yiyumvira ati uno mwigeme kuki yaciye agenda kugira bino bintu ashira kuri stati ziwe, ariko ubundi twe twibaza yuko hoba hariho impamvu nyamukuru kuri Natasha ubwiwe iyo tuma Natasha yatumye canke Natasha nimba ari byo ko Nelly Nati yaramwituye ko amubwira ikibazo afise mu kurungika makete, kuko byavuzwe yuko Natasha Nelly Nati yanditse amakete ariko ararungika ku bantu bashobora kumufasha. Ayo makete nakaba harimo ikete ryashikiriye Natasha asabwa ubufasha kugira ngo amufashe kuva mu bitaro. Biboneka ko rero nimba Natasha byaramushikiye iyo kete akayibona isaba ubufasha kugira ngo afashe witwa Nelly Nati, akaba atayimeye ko bifasha. No kuvuga ko aramuzi Nelly Nati, birazwi ko twakunda kumubona bari kumwe na Nelly Nati tuzi yuko yigeze no gushwana n'abantu bitavugwa neza, yigeze gushwana no muririmbyi yitwa Queen Brina cyangwa Brina Janet, muririmvyikazi w'umurundi, kubera ko ubundi Nelly Nati ntiyanashima umuntu wese yoba ashaka kwishira impande ya Natasha. Umukobwa wese ashaka kwegera Natasha kugira ngo
abe nk'umugenzi wa Natasha nari nati ntivyamugwa neza yacamera nk'ugira intambara n'uwo muntu canke umwigemekazi umuririmvyikazi w'umurundi turazi yuko na Brilliant Janet twarigeze gukorana ikiganiro anatubwira yuko nari nati bafitanye akabifu ndetse anatubwira yuko hamwe barana nari nati bonashwana mwibarabara bagakubitana ati kubera iki ati nari nati ni byinshi batavugana neza ni byinshi badahurizako ni nari nati ngo atifuza yuko Brilliant Janet yoja kuri Natasha kugira ngo babe n'abagenzi mugiye Brilliant Janet nawe kubwiwe yari yifuza canke nuba cifuza kuba umugenzi wa Natasha yanifuza ndetse anavuga yuko anafana Natasha anafana ibikorwa bya Natasha urumva ko rero Natasha nimba atigeze yemera canke gutanga amafaranga kugira ngo afashe umuririmbyi nako afashe umumenyesha makuru wa kera muri Rema FM na Channel EFM ariyo Nelinati nuko Natasha yuba afise impamvu ziyo niko ndabisigura je ko bivanye no kundavyumva kuko ubugenzi bwabo turabuzi nta utabuzi wakurikirana ibikorwa bya Natasha abadu bucuti bwari hagati ya Nelinati na Natasha naco gituma benshi muri kino gihe baniyumvira yuko yo bari base iri kiraba hagati ya Nelinati kuko numwigeme nubwo atari muri showbiz mu muziki ariko azi gukora showbiz yo kwimenyekanisha gukora brand kugira ngo abantu bamumenye hari abantu bako yumvira yuko kumbura yo bari kuvuga nkuko kugira ngo yobe yaranasabye Natasha teka ngire bino bintu kugira ngo nce ndakuvuga nabi abantu bamenye kubera ko wewe uzwi cyane mu muziki muri music industry yacu mu gihugu cy'u Burundi atereka ngire showbiz mvuga amajambo menshi kuri wewe nshira utuntu n'utundi kugira ngo bimenyekane ko ciwe ndi Nelinati bamenye ivyo ari byo ariko bundi ntawo kwemeza yuko ari kugira showbiz cyangwa ari ibintu byabaye ariko bundi ino nkuru nimba ibintu bimeze nkuko uko imisteri igenda nubwo Natasha takintu na kimwe arishura ko gushaka no mwanya hamaze kuboneka amajambo menshi ariko Natasha ntacyo arabivugako mu gihe byo bari byo turindire tuvuge tuti wait and see turindire turabyo bitera bija Natasha nimba bino bintu bihari azogira icyavuze tuzomenya ivyo ari byo hama nitwamenye ivyo ari byo muri byose tuzoheza dushira inkuru ahabona inkuru nyayo kuvyerekana intambara iri hagati ya Nelinati na Natasha eka ndangize nshimira abatwumvirije kuva ku ntango za kino kiganiro cyacu canke kuva ku ntango zino nkuru yacu hama gushaka aho turangirije kino kiganiro nino nkuru yacu hama tubatumire mwebwe mwese mutari bwakore subscribe muyikore kugira ngo ni nkuru ikurikira nitwaronka ibibandanya kuri bino hama muzoheze mubi kurikirane canke n'ibindi biganiro tuzobandanya tubazanira hano kuri Amisho TV naje mu bironki kugira ngo mubandanye muri kumwe natwe kwa kunde nyene izina ni Rosi Presenter. Urashaka makuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Amisho TV amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe L trending iriho ku bwanyu barindwi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success.